Yesu nashimwe. Ndongeye kubaha akaze ku buzima bw'umukristo. Tubandanye na cya kigo cyo kwizera. Uyu munsi ngiye kukubwira ko kwizera ari ukugururira Kristo no kumwakira mu mutima. Yohana mu gice cya mbere ku murongo wa 12 yavuze ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Byumvikana yuko Yohana kwakira Kristo no kumwizera abigira kimwe. Tugereranije no mu Banyefeso 3 ku murongo wa 17 ho havuga ngo Kristo abe mu mitima yanyu kubwo kwizera. Byumvikana neza ko kwizera ari kwakira Yesu Kristo mu mutima. Yindi nsiguro duhabwa n'ijambo ry'Imana nuko kwizera ari ukwizigira Imana. Ukwizera kuzana agakiza. Nukuvuga kwizigira gose yuko Yesu Kristo yatangiwe ibicumuro byacu, agapfa akazugwa kugira ngo dutsindanishirizwe, kandi yuko agomba kandi ko ashobora gukiza abashikira Imana kubwiwe, kandi ko yumva isengesho ry'umunyabyaha wese yicishije bugufi. Niko n'ijambo ry'Imana ribitubwira mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 2 ku murongo wa 21 ngo umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Ikindi twizigira gose kubwo kwizera nuko Yesu Kristo uwoza kuri we wese atomuhinda na gatoya, kandi kubw'ubuntu n'imbabazi z'Imana twizigira kandi ko tuzokwinjira mu bugingo budashira nk'uko yabidusezeraniye. Hari n'ahanditse mu Bifilipi igice cya mbere ku murongo wa 6, kandi ico nizigiye ntakekeranya nuko iyatanguje igikorwa ciza muri mwebwe izogisozera gushitsa ku munsi wa Kristo. Mu cete cya mbere cya Yohana naho haratubwira yuko ikintu umuntu yizigiye canke yemera adakekeranya yuko kiba. Havuga ngo ico tuzi nuko iyo dusabye ikintu cyose gihwanye n'ivyo igomba, Imana irakiduha. Isiguro ya nyuma nshobora kuguha ku kwizera nuko ukwizera bisigura kwitanga wese kuri Kristo. Abaroma 12 ku murongo wa 1 havuga ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima byejejwe bihimbara Imana. Uwundi murongo wo bishimangira gose n'umurongo uri mu cete cya 2 Paulo yandikiye Abikorinto igice 8 ku murongo wa 5 haravuga ngo kandi si nkuko twabiziga gusa, ariko babanje kwitanga biha umwami wacu, natwe nyene baratwiha nk'uko Imana yagombye. Nshatse kukumvisha yuko kwizera Imana ari kwitanga ku Mana. Nciye mu ncamake kwizera icyo ari cyo. Kwizera ni ukumenya neza ibyizeye udakekeranya ko ari iby'ukuri, kandi ibitabonwa ukwizera niko kubitumenyesha yuko ari iby'ukuri. Kwizera ni ukugururira Kristo ukamwakira mu mutima. Kwizera no kwakira umva ko Yohana yabyise kimwe. Kwizera ni ukwizigira Imana gose. Ukwizera kubera kuzana agakiza, ukwiye kwizigira ko Yesu Kristo kimazi yatanze ku musaraba i Golgotha kikweza icyaha cyose, kandi ko umunyabyaha wese agiye kuri Kristo Yesu aharirwa ibicumuro vyiwe. Ukizigira kandi yuko amasezerano yo gushika mu bwami bwo mu ijuru ari ay'ukuri. Ibyo tubihabwa no kwizera. Kwizera bivuze kwitanga wese kuri Kristo. Ubutaha tuzoraba uko twakira kwizera. Shishikara kugumana nanje wongere urasoma ijambo ry'Imana uko iyi mirongo nze ndayivuga nawe uzurayisomera. Umwami wacu Yesu Kristo aguhe umugisha.